Yes, kanonye mbifurize igicamunsi kiza, igicamunsi cy'umugisha, kuri rero twumva amasaha yo ku gicamunsi, turi ku gicamunsi cyo ku itariki zigera kuri ebyiri z'ukwa cumi ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu. Ni amakuru rero tuba tugarutsemo arimo n'umutekano politiki kugira ngo tubabwire uko situwasiyo ihagaze mu gihugu cy'u Burundi. Bwana Karemba Aimable, igicamunsi kiza. Igicamunsi cyiza, igicamunsi cy'umugisha Moses, kandi igicamunsi cy'umugisha ku nshuti n'abavandimwe twibanira buri munsi kuri uno murongo wacu mugari urajwe inshinga no kubapudetinga. Yes, turagarutse rero kugira ngo tubabwire situwasiyo ko mu gihugu cy'u Burundi igihe bihagaze. Ngira ngo wakomeje kugenda ukurikirana byinshi, nkubona ukurikirana amabariyeri yamaze kuba menshi rwose ariya mu Cibitoke, hano mu Kirundo bariyeri zamaze kuba nyinshi, ubona ko igisoda cy'u Burundi nyamuneka kititeguye cyangwa se kitari kwizera umutekano gifite ubwacu mu gihugu cyabo, kuko bafite byinshi birimo birabirukaho. Baravuga bati kuba ducumbikiye FDL byonyine ni ikibazo gikomeye. Intambara iri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobora kwimuka ikaza mu Burundi, byose urabona ko byamaze guteza impagarara. Gusa Bwana Karemba Aimable rero aho twirukanse cyane, nyemera duhite tunisuriza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko ni abantu akomeje kugenda atugeraho zimwe mu ngingo z'ingenzi rwose tugiye kuba dukomozaho. Turaza gusimbukira by'umwihariko mu bice byano muri teritwari ya Uvira, tubabwire uko situwasiyo ihagaze. Muraza kunyemera tunyabukire rwose hano mu gihugu cy'Ubujumbura, tubabwire ibice biri kugenda bishyirwamo amabariyeri. Bwana Karemba Aimable use kunyemera dusimbukire no ku kibuga cy'indege, tubabwire byinshi bigiye bitandukanye birimo bigenda binagaragaza ko isaha ku isaha igihugu cy'u Burundi gishobora kuza kwisanga mu bibazo ndetse n'akaga gakomeye cyane. Ni ikibuga cy'indege kirimo kirashakishwa ndetse binavugwa yuko gishobora no kuraswa isaha n'isaha. Bwana Karemba Aimable, byose uze kunyumira rero tubikomozeho mu buryo bwihuse cyane, by'umwihariko ariko kandi tuzi no kugaruka ku ndege za FARDC zikomeje kurasa mu buryo buremereye cyane mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko hariya mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri teritwari ya Rutshuru, Rubero ndetse na Walikale. Indege rwose zirimo ziranarasa cyane. Bwana Karemba Aimable, ngira ngo sinzi nimba nawe hari ibyo ufite turi bugarukeho kugira ngo ibintu duhite tubyinjiramo mu buryo bwihuse cyane. Turajya mu misozi itandukanye yahariya mu gihugu cy'u Burundi, turajya i Rumonge aho abaturage bakomeje gutatabaza ku butegetsi bw'ishyaka rya CNDD-FDD, aho bari kurisaba guhagarika ibikorwa bitandukanye biri kwibasira inyoko muntu. Cyane cyane rwose ni ibikorwa rwose biri kwibasira abaturage b'igihugu cy'u Burundi, aho abaturage b'igihugu cy'u Burundi bakomeje kuvuga bati ibintu rwose biradukomeranye cyane. Ni nyuma y'uko abaturage batuye i Rumonge, cyane cyane abaturage b'Abanyamurenge ndetse kandi n'abaturage b'igihugu cy'u Burundi benshi muri bo babashinza ubufatanye hagati yabo n'umutwe wa Red Tabara. Niko kandi nanone turaza kunyarukira mu misozi itandukanye yahariya muri Makamba mu gihugu cy'u Burundi, naho ibyo bikorwa byagaragaye. Turanyarukira kandi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tujye ahitwa za Runingo, tujye mu misozi itandukanye hariya mu misozi itandukanye yahariya za Kavimvira, tumenye operasiyo ziri gukorwa n'igisirikare cy'u Burundi. Ni kuri deployment zidasanzwe bari gukora. Igisirikare cy'u Burundi kiri kuzana abasirikare, aho bari kuvuga bati umujyi wa Bujumbura ni umujyi wacu, ni centre yacu nk'uko abarundi bo babyivugira. Niko kandi nanone turanyarukira ku ruhande rw'ibikorwa by'igisirikare cy'u Burundi, aho bari kuvuga yuko hari abasirikare bagera kuri 11 bamaze gutabwa muri yombi bashinjwa kwifatanya bya hafi n'icyama cy'ama 23, ndetse kandi abandi bagashinjwa gufatanya n'umutwe wa Red Tabara. Mbere na mbere rero twirukanse cyane, sindi butindire kamite mbanza ninjire muri no nkuru y'ibitero by'indege za FARDC. Mu kanya gato n'ubundi ndaza guhitana nakira umuvandimwe kugira ngo tuze ukomezanya. Ibitero rero by'indege z'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zitagira abadereve byongeye kugabwa muri teritwari ya Rutshuru ndetse na Rubero. Ni muri iri joro ryakeye, by'umwihariko ryo ku itariki 2, aho zakoze ibitero igasenya amazu y'abaturage. Amakuru akanavuga yuko zateye ibisasu byinshi cyane, by'umwihariko izi drone rero n'indege zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 bateye ibisasu byinshi mu bice rwose bitandukanye. Ni ibitero kandi amakuru akomeza avuga yuko byahitanye ubuzima bw'abasivile ndetse kandi batari bake kuva byatangira ndetse no kuva birangiye, nk'uko byasobanuwe n'umwe mu bari bari hano ibitero byabereye. Amakuru aturuka muri Uvira mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo na Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi gisanzwe gikorana hafi na guverinoma y'iki gihugu, biravugwa ko izi ndege zirimo zaturuka mu gihugu cy'u Burundi. Umuvugizi rero wa 23 mu bya politike Lawrence Kanyuka yemeje aya makuru, anagaragaza ko ibi bitero
ubugize bibaye ubwa kabiri bituruka mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko biciye hano za Uvira. Amashusho rero yashyizwe hanze yerekana inzu nyinshi z'abaturage zasenwe n'ibitero bya Sukhoi 25 ndetse na drone za gisirikare. Ibitero rero ikaba bije bikurikira ibindi byinshi by'ingabo za Kongo zimaze iminsi ziga mu duce dutandukanye two mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Umwe mu bayobozi rero baba 23 by'umwihariko bakomeje kuri ibi bitero avuga ko ibintu bitari bworohe, icyitwa imirwano ikomeye cyane iraza kugumya guca ibintu. Bwana Karemba Aimable, nimero twakire umuvandimwe agira icyo ababwira natwe tuze kugenda mu kanya. Icyo nagomba kuvuga ni uko u Burundi igihe biya bihugu bya SADC vyikura mu ntambara bwagize ikosa rininiya kuguma bwihatira kuguma muri iyo ntambara muri Kongo. Novuga ko ari ryo kosa bakoze, ubundi byari kuba byiza kandi byari kugaragara neza u Burundi mu gihe bwari bwagiye mu nzira ya EAC, ndetse mbere igihe EAC yirukanwa itongewe igihe cyo kuguma muri Kongo, niyumvira ko ari cyo gihe u Burundi bwagomba gufata iya mbere nabwo bugakura ingabo zabo muri Kongo, muri East Congo. Ndetse n'igihe ibihugu bya SADC nabyo nyene byari bivuye muri Kongo, yari inzira nziza u Burundi bwagomba gufata bwo kugira ngo bakure ingabo muri Kongo, kuko nkuko nababwiye burya u Burundi bwa mbere ni igihugu gikenye, icya kabiri ingabo z'u Burundi zifite ibibazo byinshi, ibibazo bya logistique, ibibazo bijanye n'injyane z'amoko ziri mu gisirikare, kuko igisirikare cyubatswe hadakurikije ubushobozi bw'abagwanyi canke ubunararibonye canke ubumenyi, ahubwo cubatswe hakurikijwe iby'amoko. Ugaca usanga umuntu nubwo yoba adafite ubumenyi, yoba adafite ubutwari buhagije ku rugamba, ariko kubera kumbure ava muri ubwo bwoko bwemewe n'umugambi CNDD-FDD, uca usanga rero bashiramwo abakomanda, indongozi canke abamenyereza canke n'ikibazo cyonyine cyo kumva yuko wababo abasirikare burya intambara zishingiye ku moko ntiziba zumvikana cyane mu mitima ya benshi, kuko urabona nk'ibintu bijyanye n'amoko ni ibintu abantu batumva kumwe, cyane cyane hari abo twakumva les extrémistes de tubo, usanga bari mu moko yose, ugaca usanga barashira imbere ndetse barakaze cyane muri ibyo by'amoko, ariko ugaca usanga hariho abandi bantu ibyo bintu mbere batabyumva, batanabibabaye no kubyumva, babona ko ari ibintu bitagira umumaro. So iyo ufashe iyo kombinizo yose y'abo bantu bakaba bari mu gisirikare kimwe, ukabarungika ku rugamba rujanye n'ibintu by'amoko, urumva yuko ico gisirikare kidashobora kugira intege canke uburyo bwo kugira ngo bagwane mu gihe baba bagwana intambara zijanye n'ibintu bitumvikana, zijanye n'ibintu bitagirira umumaro igihugu baba bararahiriye kurinda. Kuko burya erega abasirikare n'inzego z'umutekano ntabwo zihari kugira ngo zirinde umukuru w'igihugu cyangwa umuryango wiwe gusa cyangwa abari muri leta gusa, ariko zihari kugira ngo zirinde inyungu rusange y'igihugu. Iyo rero ingabo zihari zigashikwa ku bikorwa byo kurinda umuryango w'umukuru w'igihugu, yenda n'abari muri leta gusa, ariko batitaye mu kurinda inyungu z'igihugu, urumva ico gisirikare ntigishobora gukora neza ubwa mbere. Kandi ico gisirikare kiba kimeze gutyo, nta rugamba na rumwe gishobora gutsinda. Ivyo twabivuze kera. Rero Burundi bwagomba kumenya kirya gihe ingabo za EAC zigenda cyangwa ingabo za SADC zigenda, kirya gihe Goma yari ifashwe, abarundi bari bakagombye kuba ba mbere gukura ingabo zabo muri Kongo. Rero mu gihe bashishikaye ahubwo bakumva yuko ari bakwiye kuja imbere mu rugamba, muri irya ntambara irimo ibintu by'ingengabitekerezo z'amoko, ziriya ntambara zirimo abantu
nka muri leta ya Kongo, leta y'u Burundi bananiwe no gutunganya ibihugu byabo, urumva biba bigoye kumva yuko hari intambara n'imwe boshobora gutsinda mu rugamba rwose bushobora kujamo. Hanyuma rero urumva biboneka neza yuko Uburundi icyo bukwiye gukora n'iki ntihararengerana, bashobora kuvuga bati turabivuyemo, ariko ndabona baramaze gukomantara umutima kumwe kwa Farawo yumva yuko yari akwiye gukurikira n'Abisirayeli nubwo bari bamaze kuja mu kiyaga hagati. Rero niko nobigereranya, niyumvira yuko Burundi buriko buracegwa kwikura mu bibazo by'intambara zibuza abakongomani, kuko urumva nta ntererano, nta bushobozi, nta bumenyi, nta buhanga bafite, nta gisirikare bafite cyotuma hari done bahindura ku bijyanye no gutsinda AFC M23. Ahubwo nk'uko twabishikirije iyi ntambara, nk'uko ibihugu bya Burande, ibihugu bya Canada bimaze kubimenyesha, ntacobuza kuko iyi ntambara ishobora gutandukira mu Burundi, kuko nk'uko twabivuze urabona bahaye ikaze ku kibuga c'indege c'Ubujumbura, niyo logistique ica yo kuja gutera ingabo za AFC M23, bacukiye FDLR n'iriya migwi yose igwanya u Rwanda, noneho bihindura abansi b'u Rwanda. Noneho urabona yuko bamaze kurenga umurongo utukura mu bijanye n'ivyo igihugu cy'u Rwanda gishobora kwihanganira, canke n'ivyo AFC M23, urabona ko Burundi bwamaze kurenga umurongo utukura, kuko nubwo batashoboye gutsinda urugamba, ariko ivyo bahombeje ku ruhande rwa AFC M23 urumva yuko burya erega iyo utsinzwe urugamba ingaruka nibyo nabwe ntiburya Burundi bugomba kwitega ingaruka zo gutsindwa intambara bisutsemo. Izo ngaruka rero nizo zishobora kuvamwo imigwi ishobora guhita ifatira, noneho ya migwi yifuza gutembagaza guverinoma CNDD-FDD nabo bose batanezerewe, bacinyijwe, bagiriwe nabi n'ubutegetsi bw'u Burundi bwa CNDD-FDD, bashobora kwiyegeranya noneho bakabonayo gutembagaza intwara ya CNDD-FDD, kuko intwara ya CNDD-FDD cane cane kajya kagwi gatoya k'abantu bakeyi bavuga ngo ni inararibonye, bihangange, amazina atari make bashobora kwiyita, kagwi gatoya k'abahagarariye bari muri sekretariya y'umugambi CNDD-FDD, akagwi gatoya kari kumwe na president Ndayishimiye, abakoloneli, abagenerali bake bari kumwe na Prime Niyongabo, nk'abantu ngira ngo badashika 20 bahari, bobo babona ko inyungu, ngira barabona inyungu byo kwisuka mu ntambara muri Kongo, ariko turavye abasirikare bamaze kuhahonera, imbonera kure zimaze kuhahonera, imfuvyi, abapfakazi barira nta gihoza mu Burundi. Niyumvira yuko uretse ako kagwe mbejeje kubabwira, ngira atabandi bobona inyungu ku bijanye n'intambara iri kurabera muri Kongo. Rero ibyoshikira Burundi ni ingaruka mbi zijanye nuko batumvise akamo twagiye tubatera, impanuro twagiye tubahereza, tubatekerera, n'abandi benshi bagiye babatekerera impanuro. Niko imigani y'ikirundi ivuga ngo agasozi karamarere kahiye abagabo babona. Rero urumva ibyoshikira Burundi nyanka kubarirwa, ibwigwa nuko amaso atukuye, kwihutira kwica abakebura guverinoma ya CNDD-FDD niyumvira ko atari yo nyishu, ahubwo kubatega amatwi bakumviriza yuko hari impanuro babatekerera zoshobora kubagira ikimazi. Ariko kwiziba amatwi ukaguma ukora ibintu kandi ubona yuko ivyo bintu bizokuzanira ingaruka mbi, niyumvira ko ari cyo kintu
kibi ca mbere gishobora kubaho mu buzima. Rero nk'uko nabivuze nshishikara ndabivuga, Uburundi bwitege kwimbura aho bwarimye, ibyo bwarimye iyi myaka 20, bwitege ingaruka ijanye na politike z'ivy'amoko, ijanye no kutababara abaturage, ahubwo bakababara ibyo kwisahurira, ibyo kwitungisha, ku buryo usanga igihugu c'u Burundi baragihinduye itongo ryabo. Rero niyumvira yuko Burundi ni umurima rusangi w'abarundi bose. Rega CNDD-FDD wari wo mugambwe by'ukuri ufite ibikwiriye kugira ngo uzane impinduka cyane cyane kurandura ibi bintu by'amoko, ibintu bya Hutu, Tutsi, Twa, ibyo n'amajambo akwiye kuba deleted not only mu matexte, mu mabwirizwa shingiro cyangwa yane mabwiriza yose ari mu mategeko agenga igihugu cy'u Burundi, bijyanye mu by'amakotasiyo, by'amoko, by'ibiki. CNDD-FDD n'ubu nibo bafite majorité parlementaire, bashobora gutora itegeko rivuga riti umurundi ni umurundi, nta bwoko buhari. Noneho ibyo bintu bita ngo Hutu, Tutsi, Twa bikaba deleted, ni ukuvuga ngo bigafutwa no seulement mu mategeko, ahubwo no mu mitwe y'abarundi bose. Ibyo bintu rero CNDD-FDD yari gushobora kubikora kuko ifite majorité parlementaire kandi ifite n'abantu benshi boshobora gukwiza iyo nyigisho, iyo ideology y'ukwemeza abarundi ko ari abarundi point, ko ari abanyafrika point. Iyo niyo identite abarundi ibabereye, ibakwiriye. Nayo ubundi byo kumva ngo umuntu ngo ahabwe igiti kubera ari ubwoko runaka, ibyo bintu by'ukuri birateye isoni mu bantu bize, birateye isoni mu bantu bashoboye gutembera ibihugu bitandukanye, bakabona yuko ibintu by'amoko nta hantu na hamwe byigeze byubaka ibihugu, ahubwo icyo twakwita nationalisme. Ndetse ubu turiko turavana no mu bya nationalisme, turiko turaja mu byo twakwita globalisme, turiko turaja mu byo twakwita ko tutari abarundi gusa, ko tutari abanyafrika gusa, ahubwo turi kiremwa muntu, yaba uwera yaba uwirabure, twese we are human being. N'ibyo dukeneye nabyo si ibyo by'amoko, si ibyo ngo uyu yaje ava he, ngo uyu yaturutse he. Ibyo ni ibintu by'ubujuju, nama mvuga ngo n'ubujiji bwo mu binjana, ngira ngo haraheze nk'imyaka 200. Kubona rero tubitekereza nk'abantu babayeho mu myaka 200 irababaje. Nicyo gituma generation y'ubu twese dukwiye guhaguruka. Ntabwo dukeneye amapolitike y'ubugugu, ntabwo dukeneye amapolitike atitaye neza ibyankenerwa. Nama ndabivuga ibyankenerwa n'ibihe: ya food security, ya logement, ya free health care, ya free education. Kandi ibyo byose ubutunzi bw'ibihugu byacu bufite ibyo bintu byose kugira ngo bishikwe mu ngiro. Kwa kugwanya ubushomeri bugacika burundu, ahubwo kugera n'aho ibindi bihugu biza kurondera akazi muri ibi bihugu byacu. Rero birababaje kubona kugeza ino saha abayobozi dufite cyane cyane nk'abo Burundi n'abakongo badashobora gutekereza ibikorwa mwene ibyo. Ariko urebye muri rusangi abategetsi benshi muri Afrika ntibari muri izo programme, Gaddafi yari yaragezeho mu myaka nka 20 ishitse cyangwa 30 ishize. Birababaje ko kugeza uno munsi abandi ba perezida batashoboye kwigira kuri Gaddafi ngo bashobore guha ubuzima bwiza abaturage b'ibihugu bayoboye, aho kubashora kurisongoye mu bwicanyi bw'iby'amoko n'intambara zitagira izina. Ugaca usanga
abantu bananiwe guha ibyiza abaturage bayoboye, bariko babashora kurisongoye, bariko abantu bicwa n'inzara n'amagwara atagira mvura, kandi ibyo byose bafite umuti mu kiganza cyabo. Birababaje n'ibyo nagomba gukebura mfatiye ukuntu intambara noneho yamaze kugariza cyane ubutegetsi bw'u Burundi. Ubwoba ni bwinshi mu bategetsi, nibaza ko benshi bamaze gukura imiryango yabo, inshuti zabo bamaze gukura, kwimura. Usanga bamaze kwimura burya n'amabanki, bamaze kuyashora kuyajyana mu mabanki mu bindi bihugu. Cyo gituma mu Burundi nta mahera ahari, nta madovize ahari, kuko urumva bose baramaze kuja mu bitekerezo byo guta igihugu bagahunga. Igihugu rero nibo bagisambuye, nibo bacononye, ntibagihunga ahubwo bicare banyweshwe umuti w'ingaruka y'intwaro mbi yabo imaze imyaka 20. Murakoze cyane. Kuza bagatsindwa n'ingabo za AFC M23. Ikigwa dushobora gukuramo cyane ni ukumenya ko kugwana atari amahera, kugwana atari ibigwanisho bikomakomeye, ariko kugwana na karangamutima, ni setting mind, ni biri mu mutwe. Ni igiki gituma ugwana, ni igiki gituma ugwana. Iyo mpamvu rero ishobora gutuma ugwana niyo ahanini itsinda urugamba. Niyo ahanini ishobora gutuma utsinda urugamba. Ariko yari ibintu by'amafaranga, yari ibintu by'inyungu, yari ibintu by'amoko, niyumvira yuko FPR itari gushobora gutsinda igisirikare ca FARC mu gihe cyari gishigikiwe n'ibihugu byinshi by'abazungu by'i Buraya, cyane cyane nk'Ubufaransa. Irega hajya n'ikimenyetso cerekana yuko FPR by'ukuri yatsinze Ubufaransa mu ntambara yabeye mu Rwanda. Rero byo abitangaje kumva FPR ingabo zari zigikenye, zari zigifise uburyo buke, zari zivuye mu buhungiro. Urababona no ku mafoto ukuntu bari bonze, bari bakiri abasore bakiri bato bonze, badafite umubiri mwiza, ubona badafite equipment zikomeye, uretse nyine iyo tactique yo kugenda ahubwo ibigwanishwa ukavyaka wa wundi mu Rwanda. Rero hariho ivyigwa ngaho niyumvira nka Ndayishimiye umugambwe CNDD-FDD ukwiye kwicara hariya mu ngoro yabo bakicara bakiga bakamenya yuko ibitekerezo bijanye politike mbi zijanye no kurimbura abo mudahuje ubwoko, abo mudahuje ibitekerezo muri politike, ko ibyo bitekerezo atari byo bishobora gutuma umuntu atsinda urugamba. Kuba Uburundi bwohabwa ibigwanishwa na Afrique du Sud na Tanzania n'Ububirigi n'ibindi bihugu tutazi, sivyo bishobora gutuma bashobora gutsinda urugamba. Hari ibindi bintu biba bijanye na politike ikorwa na guverinoma Ndayishimiye, na politike ikorwa mu gisirikare na chef d'état major, yaho abasirikare bose nk'umuntu umwe bashobora kumva impamvu y'urugamba, inyungu igihugu kibifitemo, cyane cyane inyungu igihugu kibifitemo, atari inyungu za chef d'état major cyangwa inyungu za Ndayishimiye yo kugomba kwibohera ku butegetsi, kwikingira mu byaha bamaze gukora. Ega burya iyo abaperezida bamaze gukora ibyaha byinshi, iyo guverinoma zimaze gukora ibyaha byinshi, naho zica zizana politike mbi zo kwikingira kugira ngo bazogume ku butegetsi. Ariko niyumvira yuko igituma umuntu ashobora kuguma ku butegetsi igisirikare cyo kigakomera ni politike nziza. Ni politike nziza aho abantu bose bo mu migwi yose, amoko yose bashobora kubona ko byankenerwa bya buri munsi bakeneye bashobora kubibona. Mu gihe bitari ivyo watwara imyaka 2 imyaka 3 hanyuma iyindi migwi igahaguruka ikakugwanya. Rero ibijanye no gutsinda urugamba cyane cyane ideology, la politique ugomba kwemplementa mu gihugu. Kuko turabizi igihe FPR yari kiragwana ntabwo yatema ngo itongore abo batari bahuje basanga mu buce bamaze gufata,
ahubwo barabigisha bigatuma abanyarwanda benshi b'ico gihe mbere babona yuko bari barahenzwe na guverinoma ziriya guverinoma za Habyarimana, ahubwo bakabona ko bari barahenzwe ibyo babwiwe ko abatutsi ari babi, bari muri FPR bica bazobahonya, bazobakorera ibi n'ibi n'ibi. Abantu benshi bari mu bice byari bimaze gufatwa byafashwe mbere baratangaye baravuga bati abantu ko bafite ibitekerezo byiza, aba bantu ahubwo ko bariko baratuvura, aba bantu ko bariko baradufasha, abantu ko bariko batuvugisha neza, abantu ko batwakira tutahunze. Izo politike rero nizo AFC M23 iriko irakoresha kuyobora neza, kuzana ubutegetsi bwiza bwita ku bibazo by'abaturage bose, atankunzi atamacakubiri. Ivyo nivyo mbaraga ziriko ziratuma leta ya Kivu canke AFC M23 iriko iratsinda ingabo nyinshi zifise ibigwanishwa byinshi, zifise igihugu gitunze. Nico gituma AFC M23 iriko iratsinda. Rero niyumvira yuko Tshisekedi na Ndayishimiye kwiruka Doha, biruka Amerika, biruka muri ibyo bindi bihugu byose, aho bakwiye kwicara bakavuga bati ni kubera ikidutsinze ku rugamba niki, ko dufite ibigwanisho, ko dufite amafaranga. Ikidutsinze ku rugamba niki, igitsinze ku rugamba leta ya Ndayishimiye, leta ya Tshisekedi ni politike mbi, icyo twakwita politike mbi, mauvaise gouvernance, ituma ipolitike zabo ari politike zita ku miryango yabo, kubo akagwi gatowe kabo basangiye kuyobora mu mugambwe, bakimvira yuko igihugu ari cabo, ntibamenye ko igihugu ari c'abarundi bose, igihugu ni c'abakongomani bose, Afrika ni y'abanyafrika bose. Izo politike rero nziza nizo zitsinda urugamba. Nico nagombye kukwishura kuri ico kibazo waruvuze uti kubera iki AFC M23 ishobora gutsinda urugamba. Rero nagomba nakubwire ureme bari abantu bigishijwe akarangamutima na AFC M23 ntabwo bashobora gusubira hariya, kuko burya hari ibintu batekerewe, hari ibintu bigishijwe byaberetse ahubwo ko bari baratakaye, byaberetse ahubwo ko bari kubakorera ubusa atakazoza bafise, kuguma mu gisirikare cya Kongo ari kuguma bapfira ubusa, kandi batacu bashobora gushikako. Rero buriya barigishijwe, barahawe ideology zihagije, barahawe ubumenyi bahagijwe, barabwiwe inyungu bafite zo kugwanira politike nziza n'ineza y'abakongomani bose. Rero ntibashobora kuvuga ngo hariho umusirikare azova muri biriya bihumbi ndwi ngo ariko arasubira mu kajagari, ngo ariko arasubira mu ngabo zatsinzwe. None wowe ufite ubwenge wova mu ngabo ziriko ziratsinda ukaja mu ngabo ziriko ziratsindwa? Niyumvira rero yuko atabwoba ukwiye kugira kuri ico kibazo, ariko nivyo bitekerezo nayo masomo dukwiye gukura mu ntambara iriko irabera muri East Congo. Geregaye urumva dufatiye ku bihugu bikomeye nka Afrika du Sud, suko batari gutsinda urugamba, canke Tanzania canke biriya bindi bihugu by'abanyaburayi iriya migwi y'abamerceneri batari gushigikira Kongo ngitsi. Burya nubwo boza bakayishigikira, nubwo igisirikare ca Amerika coza kugira ngo kiragwanye, ntigishobora gutsinda mu gihe baje kubakinga gushigikira politike mbi, ibitekerezo bibi. Ntibashobora gutsinda intambara. Ntiwiyumvire ngo boshobora gutsinda intambara ngo nuko bashigikiwe na Amerika canke Uburayi, kuko buriya iriya migwi za Blackwater, iriya migwi za Wagner, bahabwa ubuhinga bya tekinoloji, inyigisho zihambaye. Ariko nico kimenyetso, nico cigwa dukwiye gukuramo ko ibijanye n'intambara no gukomera kw'igisirikare bitava kubwo
igihugu ko kimeze cyangwa abo gishigikira ariko biva muri ka gatima muri ya ideology politike ya ideology nziza ya politike nziza ca gisirikare gifite discipline kiri konsya kizi ivyo kigwanira kizi iyo kiva niyo kija rero niyumvira ko ayo masomo twokuramo irindi somo nagomba kuvuga ni ibyo gukoresha imigwi y'abasivile ukayiha ingoho ukayibwira ngo nije ku rugamba atari inyigisho ifise atari amategeko abagenga kuko niyumvira wazarendo niyumvira ko